okay baby. Tuje mu buryo bwo gufasha. Please baby. Baby please. Uramuzi? Baby please. I don't know. Please baby. Nari ndakurindiriye sheri please. Please sheri. Please sheri. Sinorindira. Please. Aba security. Tumalize kwa security. Please. Maze ufatira ishugo ndabigusabye. Ukubera ikibeta kuraba kandi utegeza kukigendera ko yari yakubwiye ko zorongo urundi mukobwa. None uri umutama. Umutama wahe? Mugango uyu. Ubibonye ubu. Wankurikiye gute kwanza wewe? Wari waza ko imisore yose woyimara. Je sinoyimara ariko niwe nakunze. Biragusha rero. Munsubize inkwano ziwanjire. We murafyina na $500. We muzoza musaba amahera mu nyuma muce muvuga ngo abantu n'abatama ari mwe mwasabye amahera. Ese nisumbuwe sasa. Urabona ingene unsebeje imbere y'abantu. Naratanze amahera yiwanje. Iki wankurikiye iki? None wewe unsaba amahera yo kugura ishugwe hari anniversaire wari ufise. Wibaza ko ndikijuju rero harya sinabona ni hari ikintu kigira kibe. Kubera ifacu umukirike. Kubera yansavye amahera yo kugura ishugwe. Kandi mbizi ko siyo anniversaire yake akuna kitu. Biriza rero uyu ndakubwiye. Ntiturabana. Ariko narafashe irembo ndatanga inkwano. Hari hasigaye gusa ndamushire mu nzu. Acha tangura guparamira abastar. Tutibagiye yuko inkwano ishobora gusubizwa. Exactly. Nibo bayata. Nibo bavango dukenya yayango ngurumva ngo umwana wacu yarize nguduhaya. Uravyumva neza. Nico gituma rero basubiza inkwano mu gihe atashimye kuza kubaka. Abishimye nyene bayisubiza. Ntegeza kuhagarara amagabo. None ari wewe wari guheba. Wohebera ngaho ngo akunza abandi ngo aragiye n'amahera yawe warata. Ni kari mu ibarabara murayizi. Umenifata jo upate kiki sivyo. Kiki ya. So ulinifuatia nini? Ulinifuatia nini? Wankurikiye iki? Ni yansubiza amahera yiwanje. Bakakora inama n'umuryango wabo. Bakansubiza utwanje. Basi. Ariko avuze ati ndasabye. Uzoca unsubiza umwanya wiwanje nataye. Ikigongo ciki. Nubu turacawuta. Aisha, nubu turacata umwanya. Ese nisumbuwe mimi. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Already is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzuhabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Elfage Carf, ni watuma ino image igushikira imeze fresh sana. Ni watuma ino sound uyumva imeze fresh sana. Yes, uno musi rero tubabwiza kuri show turi ku gaci indege ndibaza urabona yuko turi ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Ni place nziza, ni place yo kwakira abanyamahanga iyo bazanya amadolars. Ni place novuga yuko yucamo iyo ugiye hanze kuzana amadolari. Yes, uno musi rero novuga yuko twaje kwakira umwe mu baririmbyi b'abarundi akomeye cyane, umwe mu baririmbyi b'abarundi novuga yuko ari mu baririmbyi bafite amafaranga. Uwo nta wundi ni John K. John K uno mwanya rero novuga yuko kama tuvuge tugenda kidogo bro. Urabona ko twamaze gushika kibuga cy'indege niwe twaje kwakira mu kanya gato cyane azobashye ngaha. Let's get it tubabwiza kuri show. Let's get it. Boo. Pancarte mwebwe. Pancarte duzaye. Aje kwakira.
Nagomba maze ndababwira igituma twaje ngaha mu Burundi kuri no munsi. Mu mwaka wahera ndibaza benshi barabonye ko twakoze audition dushaka kurondera impano ziri mu gihugu cy'u Burundi kugira turabukuntu twakorana filme nabo. Twarakoze filme zibiri n'abantu bari bacaguwe, hanyuma turasubira muri Australia, ariko twapanze gukora filme zishika kuri 3, ariko ibintu ntivyagenze nkuko twabishaka. Rero maze gushika muri Australia nabandanyije nshira focus cyane mu bintu vya famille. Hama ndosubira ndaraba ndabona ati bado hariho ikintu tutarakora, twarashaka gufasha cyane impano ziri mu Burundi kandi ni nyinshi cyane. Rero twaje tuvuga ati reka tugaruke turabe yuko twakora iyindi projet yo gufasha abantu bafite tala muri filme na comedy, ariko ndushobora gufasha abantu bose baje muri audition kubera ni benshi cyane. Kandi ico dushaka gukora muri no rugendo no gufata mu mugongo abakinyi bashika kuri 4, abakinyi ba filme harimo n'aba comedy. Mbo ukuntu tugiye gucagura, tuzocagura babiri bavuye muri audition, bari bacaguye muri audition. Turafise groupe yabo, tuzora muri iyo groupe tuvuga ati aba nibo ducaguye dutangurana gukora ico gikorwa. Hanyuma duhejeje gucagura abo muri groupe, tugenda ducagure abandi batari muri groupe ariko bafise tala kugira nabo nyene baronka ayo mashance yo gucagurwa kugira bashigikirwe. Abo kuntu tuzobacagura tuzopublia nimero ya WhatsApp, umuntu ahari hose avyumvisemo azokora video yerekane impano yiwe, hama niya cagurwa azohamagagwa tubonane, hama tutangure kumufasha uko dushoboye kose. Muko tuzofasha ntabwo tuvuze ati turamusinye muri contrat canke turamushize muri label ibintu nk'ivyo, no. Cyo tugiye gukora tuzobafasha uko dushoboye kose, turi nyuma yabo amezi 6. Ayo mezi 6 amaze guhera, umuntu hazoba hageze ko ashobora nawe nyene kwibandanya yifashe yamaze kumenya vyose. Rero uburyo tugiye gufashamo nubu, uzocagurwa tuzobanza tumwereke ukuntu ashobora kwifata nk'umustar, nk'umuntu afise talent. Tumurondera ibiganiro mu ma media atandukanye, tumwegishe gukoresha Instagram, Facebook, YouTube n'ima dafise izo konte tuzimwugururire, twongere tubimufashemo. Hanyuma tuzokongera tubabwire bagende kurondera stories canke filme bashaka gukina, hama twebwe tuzozifinansa, turondera uburyo bwo kuzikora, tubarondera aba cameraman, aba soundman, aba editor, byose dushira hamwe hama filme ikogwe. Iyo filme azoba ari iwabo, ntabwo azoba ari iwacu, azoba ari iwabo. Kama twongere tubereke n'inzira bashobora gukoresha kugira izo filme zabo zishike imbere. Nimba tuzokora filme imwe canke zibiri muri amezi 6, bizovana n'ukuntu umwanya uri kuragenda, ariko après y'ayo mezi 6 ndizeye cyane yuko umuntu wese tuba twasinye tumufashe azoshobora kwiteza imbere baadaye. Hama ayo mezi 6 amaze guhera, cyo dufata muri babandi bari barungitse twatu video batacaguwe, twongere dusubiremwo tucagure abandi 4. No kuvuga The Light of Africa sohora ducagura abantu 4 dufasha buri amezi 6, no kuvuga abantu 8 mu kwezi. Murakoze. Mwanya tuje uruno rugendo mfashe, ntabwo ari urugendo kwiwanje cyangwa gukora filme ziwanje, tuje mu buryo bwo gufasha. Hey baby. Tuje mu buryo bwo gufasha. Please baby. Baby please. Uramuzi? Baby please. I don't know. Please baby. Nari ndakurindiriye sheri, please. Please sheri. Please sheri. It's a conference. Oh yeah, sinorindira. Please, please. Aba security. Tumalize kwa Please. Manzi ufata ishuwe ndabigusabye.
Aziranye gute kandi ari kwanje kandi ari kwanje Security fatu mukuru tukinge kwanza hapana ibintu byako kumbuga mzee nitakumbana mapolisi bajaje kama media sasa Lekamanza musome sorry guys sorry yes mbo kibazo cyawe uru rugendo mfashe ntabwo ari urugendo rwo gukora filme ziwanje n'urugendo mfashe rwo gufasha abantu bakiri hasi cyane kubera hari abantu bafite impano benshi cyane ariko bakabura aho bazerekanira n'ukuntu biteza imbere izo filme impact yagize mu gihugu cy'u Burundi muri rusange Pops Enemy niyo filme nuvuga ati niyo filme ya mbere twakoze nziza yarahesheje icyubahiro cyane u Burundi kubera igihugu cyo Murundi ni Burundi yo content fresh Simona cyane kupresenta Tanzania munareka akora neza barashaka kumwikwegera ko ari ibyo rero bakoranye nawe maze Nansubize inkwano zanje namaze gutanga inkwano mushobora gukunda uwundi muntu barashaka cyane ko umuneka arakora neza sasa kome inkwano Uburundi mubambe sasa mbona kubari mahari bari kubari mahari tushaka gufasha tushaka ko bakora bakiga bakongera kore something big kuri WhatsApp nambwiye ko azakoza inzi turavugana misi yose aha yaje ngaho guhasa nibinda ukubera ikibeta kuraba kandi utegeza kukigendera ko yari yakubwiye ko azoronga urundi mukobwa none uri umutama wahe mugango uyu ubibonye ubu kubera wa ukompara hamwe bakorana n'abaje muri competition wankurikiye gute kwanza wewe waza ko imisore yose woyimara je sinoyimara ariko niwe nakunze biragusha rero Nansubize inkwano ziwanjire we murafyina na $500 we muzoza musaba amahera mu nyuma muce muvuga ngo abantu n'abatama ari mwe mwasabye amahera siwe wayaciye sinayatanze narayatanze abisigaye kumurikira ngiye hose Giza wande kangu yaragiye kuri amapire yo muri microphone imwe genda tukunda kandi kumwanje cyamumvikana rero n'ababyeyi bana uza kunsebya imbere y'abantu use nisumbuwe zaza urabona ingene unsebeje imbere y'abantu naratanze amahera yiwanje iki wankurikiye iki none wewe unsaba amahera yo kugura ishugwe hari anniversaire wari ufise wibaza ko ndikije uju rero harya sinabona ni hari ikintu kigira kibe kubera yansavye amahera yo kugura ishugwe kandi mbizi ko siyo anniversaire yake akuna kitu acha nsaba amahera ngo agure intuzenya ishugwe agomba kuri ya John K ndabizi ko mbibonye namukurikiye pore agura ishugwe ndabibona hari guze uyansanze no mwizeye ariko ntiturabana mu nzu je natanze amahari iwabo nanze amahari iwabo umusitsi aravuga ati je nta ngorane n'ubu nishaka abantu bakuze nibo baturiya nibiki ariko papa ivyo twabibonye kubera ko abastari batandukanye barakundwa n'abantu batandukanye bivanye n'impano zabo bivanye n'ivyo bamaze gukora kuba yagiye kuri John K agashaka kumuyambira ikintu twumvise yavuze ko ari sheri peut-être ko usanga nyine arabasheri we atavyuze cyo tukivuga birashoboka kuko aho bahurira ni henshi none ko bagenda na Android akubwira ngo ngurira Android adashaka ga telefone gatoyi we wamuguriye gatoyi nini harafise nini ngiyo yiwawe ayagira ko na John K sasa abo kuvuga ari abantu benshi bako bara ukuntu biko biragenda ukuntu byatangwe barashaka kubaza ati none ujya mu dada mwari mubana mu nzu canke harandi hantu yarasanzwe pamoja tujeshi pamoja uri umunyamakuru yego umviriza rero uyu ndakubwira ntiturabana ariko narafashe irembo ndatanga inkwano hari hasigaye gusa ndamushire mu nzu acha tangura guparamira abastari tutibagiye yuko inkwano ishobora gusubizwa exactly
nibo bayata nibo bavuga ngo dukeneye yango ngurumva ngo umwana wacu yarize ngo duhaya uravyumva neza nico gituma rero basubiza inkwano mu gihe atashimye kuza kubaka abishimye nyene ntegeza ko hahagarara amagabo none ari wewe wari guheba wohebera ngaho ngo akunze abandi ngo aragiye n'amahera yawe arata madamu jafanya chochote kile unajua kama wanafanyaga mambo yao oya je urazi ko ndi umustar ndazi kuri umukinyi wa filme ndetse je nkina filme ama publicité nije nazanye karaoke mu Burundi muziki ndawuvuza kazoza keza ni kari mu Ibarabara murayizi umenifata jo upate kiki sivyo kiki ya so ulinifuatia nini ulinifuatia nini wanguriki iki uvuga ngo ugiye kugurisha ugwe wambwiye ngo iki washaka ndakubwira iki none ndi munzi wawe mtu sana mpenda mtu mwenye anajisikia ariko vye uno munsi turazi ko mwakoranye na Zanje byinshi cyane ndetse na n'ivyabaye rapapa se muri ko muragira competition y'abantu bafise impano mwari kumwe na John K ndetse no wari no muri jury uno munsi no bubona habazi icuka kitari ciza hagati yawe na John K oya nta cuka gitegeza kuba kuko yamwanse yanse kwemera ama proposition yiwe ku mugaragaro nukuvuga yahisemo avuga ati nje nzokorana na Gaposho ariko umugore wiwe sinwara uravyumva warihenze ugasanga watoye umwana yanswe n'abantu oya nta ngorane nukunsubiza ivyanje kandi aho rero tworekeraho kuko ansubije ivyanje bizoba bize umutima kweretse uhaguye ikigwi cyerekana Gaposho ikigwa ntimpakuye nuko ari ukwitonda ubu ugiye gufata ingingi yaje kuri hagati wawe nawe ni yansubiza amahera yiwanje bakakora inama n'umuryango wawe bakansubiza utwanje basi ariko avuze ati ndasabye uzoca nsubiza umwanya wiwanje nataye ikigongo ciki nubu turacawuta Aisha nubu turacata umwanya ese nisumbuwe mimi Aisha dafite akabazo gatarashaka bakubonye waje ugishika yingiye ukundana ufite amatugo kumuva mu nda we arakinyamamura guhita kugana kumubona ubu maze kuvugana bwa rimwe nawe cyangwa umaze kubonana cyangwa mwavugana nimeshaongea naye tu sana mpaka najua kama atakuja nijua aliniambia cause ni Juni sita kutaka show kila mtu lakini mimi najua kitu naongea tu sana na kuma SMS yetu inaonekana tuko tu pamoja mimi sio mgonjwa nitoke nyumbani nishike taxi ya F20 nije nimpokee mtu mwenye siongeagi naye I'm not too crazy yeah wibaza ko yakwaniye kweli maybe aliona social media I don't know Hama uyu nawe aje avuga yuko yaramaze gutanga imari wawe n'ugatara gutwara Sinda mumuuliza siku hapo kwa niko mbali mumwaski jeji wanje inaonekana John K yakatoma nawe kugivi wawe uchaje naona tuko fresh kama kawaida rega aya ma social media hari vyafasha kandi ari byo yica bakabura babafasha kwa muganga hari gihe bakoma induru bati tabara umuntu aramerewe nabi bigafasha najewe rero birashobora kukwereka yuko uzora kuba warihenze kuko imbere y'aba social media je ndiko ndemera ko inkwano nazitanze kandi ko no kugira umugore wanje ariko wewe yakwangiye kubera avuga ati uyu turakorana kandi umuke wa mtu ni nini ni sumu Gaposho no musi noza kubona yuko bava kugira ati Gaposho ariko ari yandagaza imbere y'ibinyamakuru n'ibindi bitandukanye bivanye ntabyo akabazo sister bimeze gute ambe hafi na mubazi dada bimeze gute sister uyo numuntu dada bikwaye umeze ukaniondiza bila nishi ni nini dada ni nini urabyumva mbona uyu anatiri ni nini byaratevye kurishikira mzee ni nini mzee inakwaje reka mbanze konte ni hakiri kare je bishitse bitevye kumbure nico nuvuga izo mari atozitanga abayemeye ko tubana rero kuko nta wundi yoza uzitanga aje kumukwa acha ansubiza hama nawe agatanga nta daba gusubize kujya nyine ni kujya nyine atadaba ivy'inyungu ayo ni siri sasa iyo ni siri ya ndani yo ni siri ya ndani ujisi wakuzi wa TV nkuko rero wayibonye navuga yuko ni John K aso kwiga cy'indege turiko turamubaza ibibazo navuga yuko nkaga press conference gatoya andi baza wabonye ibibaye umwana w'umwigeme abaraguyemwo ati sheri please urukundo rurabaho navuga yuko andika amateka kugira ngo uzokudwe n'abana n'umwana w'umwigeme navuga yuko aje
bisa nkaho yaje kuraba John K, ariko John K wabonye ko yamwihakanye, yavuze yuko atamuzi. Wabonye ko umwigeme yashatse kumuyambira, ariko John K avuga yuko atamuzi, aranka no kumuyambira, amuzana ishugwe aranka kuritora. Mbega ucaboza ati mbega ivyo bintu ni bitugane? Ndavuga ko n'umwana w'umukobwa, ndavuga yuko hakunda John K cyane, no mu diaspora afite amafaranga, akaba ari umukinyi wa filme. Urabona yuko rero urukundo rwari rwinshi, ariko n'umwana w'umwigeme aje kuraba John K bisa nkaho umugabo umushuga daddy yamukweye yamukurikiye inyuma. Yavuze ko yamwaka amahera y'ishugwe, aca mu ginyomeko, reka ndabyite kujyana inyomeko, aca mu ginyomeko avuga ati reka ndaho ivyo agiyemo, ati nta anniversaire yari afise, ndagira amakinga, ndavuga ati iryo shugwe arijanye he. Niko guca mukurikira, ageze ku indege show, ibintu bibaye umuriro. Ndeka ntibirahera cameraman, reskiri tugende kubaha iyindi show bro. Urukundo rura imutangwa muri Roy TV, ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy. Wubahwe ico utarabona uterekwa n'ukuramba, ibintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisanga